Fabi akazi ni kenshi muri Steve mana yo mwijuru uri kangu hore sana ndakuvyuba narinje tuganira nje kubatembera ndabakumbuye nta kibazo Steve ntango niraziriko bampaye agatebe ngaha kanye icara ngaha tuganira ukurarota Munguye kurereka. Wari kurarota. Wari mwari sangapi? Mana yo mwijuru. Shage mushakura. Mwari. Sinzi. Sangapi? Aracari kare wari utsinze hari mwijoro. Aracari kare n'ukuri. Akazi ni kenshi umeze neza. Twabagendero iTV umunsi yabimvire kwa TV. Umengira tuko turaca umukozi ejo nabo muzotugendera. Karibu kweri twebwe ashitebwe ngaturakira abashitsi cyane. Aho gusa mwaje mutaduteguje. Ariko ntibatuzimanye canke nigagafise inziko. Mbo. Musana ariko bazimana gusikira huri bakimenye. Kubera ikinone dusanze uryamira rwaye? Urumva. Waye. Turafise akazi kenshi no kuba ko umuntu bweze n'amatara nigeze ndonka ejo narakoze cyane naraye ku kazi. Warenganye naha? Oya, naramuhira ariko umva mbanaranye imashini naye ndamonta ibiganiro. Ura nari nkironka kanya ko kuryama cyangwa ndiryame pesa gusiba ku kazi. Ahanini mpere ku mpanuro videography n'umwuga mwiza cyane. Haro videography hariho design. Je ndibaza yuko n'Imana mu kurema umuntu yabanje kwiga ku kintu ca design. Design hano hose ukamuyikeneye. Haba muri leta design irayikeneye. Hano hose nta department imwe muri government idakenera design. Nta department imwe muri government idakenera videography. Niyo mpamvu umuguru w'igihugu yagiye ahantu runaka agenda appareil, agenda mu cameraman, agenda urumva nuvuga yuko videography ni kimwe mu bisata bigize vremis. Atafoto ntacabaye. Okay. Rero ahubwo byari kuba byiza je mba numva umenga bakwiriye kuvyiga cyane kurusha uko bitaho ibindi bintu kubera abuzi buraca harari bwinshi twebwe turabura n'umwanya wo kubukora je nije nkora mariage kandi muri asset ariko mariage ibonetse bavuga ati ataba videography si benshi bacaza kurondera je wenyene nga muri asset hageze anniversaire hari namba nifite urumva hari namba afite ibirarane by'ibiganiro biri ngaha anye ariko baguma numva message cyane ati dushaka anniversaire twashaka yiguza bifatiramo amashusho bagaca bampamagara nkagenda mwandi maje bisigura yuko turi bake cyane vere turakenera abandi benshi kugira kujyanya bigi abantu biga ntuzenya ari benshi kugira bazo babigisha nimugwe mwiga ibyo bintu byo kwigisha gusa muze mwige na videography no kuri videography ari mwisuku kubera nta muntu numwe no kwisinda kubesha videography hari abantu benshi bakora muri leta uzorusha amafaranga winjiza amafaranga menshi kubarusha kubera ko nubwo utoronka umushahara uraronka ibiraka muri videography hari ubufu ndatunze umuryango mvise umuryango w'abana benshi n'abandi bantu ntunze ndafise n'umudamu mu nzu kandi vraiment sinidoga kandi namwe bamurazi ko naraza kwasaba ndakubaza tujambo twishi nyene ndumuntu nyene urumva afite ama comportement yabo abana twigana bakambwira ngo ukuntu wambara ukuntu umeze uko wifata ngo umengura umujournaliste ukuntu rero candavuga ati il faut que nzotata ama chance yanje hama ndabe ko bishoboka rero novuga vraiment ndashimira cyane abavyeyi banje banashigikiye gushika n'uyu munsi turacari kumwe ni nayo mpamvu mba numva ngiye kuko urumva nta wundi muntu mu gihe abavyeyi bari proud n'ibintu ukora nta kindi kintu kiba gihari n'abagenzi nyene bamwe bien sûr hari habo byababaje kubera umwanya munini nawo marana nabo ugasanga kenshi duspending imyanya turi kumwe turi mu bintu bitagize nimba ari gusohoka nimba ari kugira gusa ntanguye kwinjira muri career urumva naciye mba occupe n'akazi abo rero novuga kuri urwo ruhande ntivyabashimishije bumva umengo nsigaye ngara ubu wabaye umustar none nushaka kutuvugira ariko siko byari bimeze bro nta mutima mubi warimwo rero hari igihande kimwe canshigikiye n'indi partie vraiment bari contre yanje nimba nihenze nimba atari urusaku amenga amatwi asumira uheruka kugira mariage bien sûr nukuri kuzuye aha muri ACTV twese abahungu twese dufise umuryango abahungu yego natwe muri Roy TV Soft Boss MC andi ni watamugoragira abakobwa ne baronka imiryango gufarira vore y'abahungu bimeze gute mbe kubera iki utarayigira jewe nivu kandi ufise akazi jewe cyangwa uti rinyiki oya ntazi tubiri nivuba ndagenda uragenda vuba okay bien sûr c'est bon ni byiza cyane ni byiza waragize mariage bien sûr
uragira mariage uraca mu isengero uragira iminsi mikuru yose isabwa nkuko namwe ndavyumva byose byarabaye ivyo byose byarabaye bivuye mu maboko yawe bivuye mu mwuga wawe dushingira inahe kugira ngo abasore baba bariko baritinya batariko bariga imyuga bamenye ko imyuga ishobora kubageza kure bashaka gutunga imiryango bashaka kuzana abagore kubyara n'abana bakabigishana ku mashuri meza n'akahe kajambo bababwira mu kubatera intege abandi basore ntuka ndiko ndakumviriza nuvumega akazi uragasuzugura sindagasuzugura ngomba gutera intege abantu mu bisanzwe aka kazi nakazi gakomeye cyane kandi gasaba ubwenge kuko akazi uzokoresha umutwe n'imashini n'amaso hanitwe burya turuha amaso icyo ako nakazi kaba gakomeye cyane kuko daye ngaha anyu utazi n'ururimi vyo kugora kugira umenye montage neza kuko izi ma programme dukoresha nyinshi ziri mu Congereza izindi ziri mu Gifaransa uriko uravyumva bisigura yuko twe tubikora hari umuntu ashobora kwibaza ngo ni ibintu bisanzwe ariko hari ubwenge bwishi burimwo sivyo rero aka nakazi nk'akandi bisigura yuko umufotographe canke umumontayi nkuko navyumvise hariya umugenzi wanje byose irashobora kubeshaho umuryango kandi agakora n'ibintu bihambaye mu buzima. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko bumeze neza bari mu Burundi cyane mu bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera ni Alfred turi mu kiganiro KoraKubwejo tuvuze KoraKubwejo twaduvuze dukore cyane ejo hazoza tuje turi abantu bateye imbere ubu munsi rero twagendeye abakozi bo muri STV canke STV bivanye nuko bivuga byose bisigura kimwe aho twagendaye rero bo tuganire nabo batubwira ingene basanzwe bakora ingene no mwuga usanzwe umeze kuko nako nyene akazi mu bandi nihereye ko nanje ariko kazi sanzwe nkorana aba journaliste nkatwe harimo aba cameraman sibi nyuma gato ndababwira ko nanje abana afise akazi ntakora muri Roy TV ntariko ndakora cyane ubwange tuzobe ntembere umunsi simba mvyibushe simba nganuku mu minsi yeze suku naringana ariko kubera hari ukuntu muri Roy TV buri kwezi hari akantu bandabira cyasanga ari nguma mvyibuha ko genda kumunzane sanga ibiro biguma vyongera rero ndababwira ko atakugaya akazi ubuzi bwose buhemba n'ubuzi bwiza Uburundi buri mu nzira y'amajambere mu 2040 tuzoba turi mu nzira y'amajambere mu 2060 tuzoba twashitse kwiterambere riramo ivyo byose rero dushaka kubishikako tutakoze cyane tutagize ingufu tutagize umwete nagendeye rero abo muri STV ndaza kuganira nawe baza kutubwira n'akazi gasanzwe kameze baza kutubwira mu ncamake mbega no mwuga wacu umeze gute n'umwuga ukiza n'umwuga uheba n'umwuga ushobora gutunga imiryango imbere yuko nganira nabo rero n'imbere yuko nidondora nabo bamwe bari mu kazi hari abari ku mamashini abandi barajyana peut-être barusha bari muri pause dukume kandi n'umwigeme mwiza cyane yonza afite udutaye française yitwa ariko umukobwa arivuga kameme tukwakire muri Roy TV widondore ave ko tuganira akunzi ba Roy TV bamenye ati diko nganira nande amazina bakwitande ku mazina abavyeyi bampaye nitwa Marie Grace Izere Marie Grace Izere ego abavyeyi bawe barize bakwise tuzina twinshi ndabishimije navyo urumva n'ubundi hama muri carrière naho ni Gagara Bell muri STV Gagara Bell ajejuki n'umuhost n'umujournaliste nyene bisanzwe ego Gagara Bell journaliste STV novuga ko ari ivyishimo bidasanzwe kubona ugwaruka nkatwe abana bakiri bato nkuko bamaze gukorera amafaranga hari abantu bafise imyaka nk'iyi dufise ugasanga nta ku kwezi nta kantu babarabira gaga iyo ukwezi guheze muri STV ukabona baraguhamagaye ati hari ukuntu ugomba usinye ugomba utowe dufaranga uba wimva gute bivanye n'ingene ungana parama ndiko ndakuraba imyaka yawe ndabona umengura umwana muto cyane bishitse ukumva baguhamagaye ukavuga ati kumbe bya bintu byose nariko ndakora uyu munsi yatekirageze bagomba bampamagare bagomba bampembe gaga uba wimva gute iyo date yo guhembwa igeze well, actually no kuri biba biryoshe cyane kubera umuntu aba yakoze aba yarushe aba yavunitse bihagije rero iyo bishitse ukumva ko hageze ko ushaka kuronka fruit y'ibintu wateye biba biryoshe cyane
je mba numva nyene bimeze neza cyane gose. Ego kubijanye n'akazi naho ubu munsi ko turi mu nzira y'amajambere two turakora cyane ubwange duhaza tura abantu bateye imbere ivyo babishika ntihagira abantu baguha agaciro bivanye n'imyaka yawe canke bivanye n'akazi ukora ugasanga mu kibano canke hirya no hino babonye umukobwa agiye gukorera ku mbuga aragiye ku marezo sosio cyane cyane murakunze gukora ama prank mwebwe hari ibintu byinshi mugira ugasanga nyene nta coba kira gukomeretsa cyangwa guca intege ugasanga ariko arakubwira ati gaga uzohava ukura ingeso mbi ibi bintu mukora bimeze gutegaga nta baraguca intege muri akazi kawe. Bon, mwicinjira muri carrière niho bigeze kumuca intege kubera ko je natanguye kubinjira muri ibi bintu nkiri ku ishure mu wanyuma hama rero ico gihe hoho nari mfise akaparence no kuri kabana cyane ubu basisi cyane gose gusa ico gihe hoho nta n'umushatsi nari mfise nyene nari mfise agakwafe k'abanyeshuri ukuntu ndibuka amakomantere menshi yarayanca intege pe benshi baravugana umwana nta mujournaliste w'umwana abaho uyazotubwira iki uyoshobora iki amajambo menshi cyane ndibuka narahaswe no kubiheba gusa kubera ko journalisme ni ikintu nkunda cyane ni ikintu kandi kuva nkiri umwana muto cyane numva ko nokora ni navyo nize ndavuga ati niyo hobi iki nta kintu na kimwe nzokora nshobora gusatisfeza abantu no munsi benishu ushobora kuba wewe umeze guca nyene wibona wambara ukora ibi kandi ukabona umengo ni ibintu bisanzwe mugo ugasanga nka zewe gaga canke undi muntu yumva benishu biki akumva nyene muri we ntakwishimiye tu kandi atari kuvuga ko uri umwana mubi ariko urumva nta kintu ushobora gukora usatisfeza abantu bose uzoba mugufi bavuga ati ube muremure ubatera iki umva nta kintu na kimwe ikintu rero cambere no vuga no kubanza kuba proud yawe ukumva ati jewe ubwanje ndazi ivyo ndimo ndazi iyo nshaka gushika rero ukaba umufana wawe wa mbere ukumva ati jewe na jewe nka jewe sindi ndakuraba ngo wamfanye cyane ni wamfanye mba numva ndaryoherewe ivyo nakoze ni jewe nyene abandi baza kuza mu nyuma nivyo bituma umuntu aba matiyo kandi akagira na courage ntaba décourageuse akabandanya carrière yiwe rero ubu novuga nta commentaire nimwe yonca intege avant niho vyangoye ko naho nyene nari nkicinjira sinari bwabimenyere mugubu unaho wovuga iki nukuri mba numva mfise amahoro kubera ko ndi mu bintu nkunda kandi mba numva nyene ntana kimwe. Uratanguye akazi uri umwana muto ufite imyaka mike warahuye n'abaguca intege mu kazi ugiye gutangura bivanye nuko bavuga ati uri umwana muto navyo uzoshobora cyangwa ugiye gukora ingeso mbi ugiye gukora n'ibintu bitandukanye tukiri ngaho nyene habo baragushigikiye basi bakagutera intege bakubwira ati courage kugira ngo twumve ko abaza kumviza hino kiganiro abakobwa nkatwe bipfuza akazi kose babona ko bazanira amafaranga ariko kerekana image mbi muri bo ariko bagasanga bariko baravuga ati Jesse no umujournaliste nubwo baba bahemba amafaranga biboneka nabi gwenda gukora ku matere gukora amaprank bityo bintu muhora mukora hari gihe hari amaprank menshi muhora mukora naje nkavuga ati vraiment menga ari mwari akantu ni bande baba baragushigikiye ni bande baba baraguteye intege basi no musi wishimira uvuga ati buri aho ngeze yo hatabana akashigikira usibye ko nawe wari wizeye ni bande bagushigikiye. Ikibazo ciza cyane bwa mbere no kuri ndashimira abavyeyi banje cyane mama wanje kuva nkiri nko muri 9e kwera abantu baba banzi twiganye vraiment baranzi ko nari mede nari umwana ndi curious cyane nari umwana akunda kuvuga utuntu twinshi nyene urumva igihe cyose nyene umenga arafite utuntu two gukora rero ndibuka abanyeshuri twigana nibo batanguye kuza hajya muri 9e urumva ngo mutore faculté bakakubaza uzo kwiga iki nabwo yaje nzo kwiga telecommunication ko ndakunda ibintu vya journalisme rero n'abavyeyi banje muhira bakambwiye ati we dufatishije ukuntu tukubona abwo umuvyeyi abona kure turabona ko umengo wowe urafite ama comportement nk'abantu baba journaliste ukuntu kandi ari umuntu nkunda kuzi tujambo twinshi nyene ndumuntu nyene urumva afite ama comportement yabo abana twigana bakambwira ngo ukuntu wambara ukuntu umeze uko wifata ngo umengo uri umujournaliste ukuntu rero ndavuga ati ifoke nzotata amashance yanje hama ndabe ko bishoboka rero novuga vraiment ndashimira cyane abavyeyi banje banashigikiye gushika n'uyu munsi turacari kumwe ni nayo mpamvu mba numva ngiye kuko urumva nta wundi muntu mu gihe abavyeyi bari proud n'ibintu ukora nta kintu kiba gihari n'abagenzi nyene bamwe bien sûr hari habo vyababaje kubera
umwanya munini nawo marana nabo ugasanga kenshi duspending imyanya turi kumwe turi mu bintu bitagize nimba ari gusohoka nimba ari kugira gusa ntanguye kwinjira muri carrière urumva nacemba occuper n'akazi abo rero novuga kuri urwo ruhande ntivyabashimishije bumva umengo nsigaye ngara ubu wabaye umustar none nushaka kutuvugira ariko siko byari bimeze bro nta mutima mubi warimwo rero hari igihande kimwe canshigikiye n'iyindi partie vraiment bari contre yanje ava yuko turangiza ava yuko canganira n'abandi nubwo harimo abasinze ndaza gukora n'ibikorwa kinini cyo kubavyura kugira abantu babagawe nagira imana nibaze kumubita nasanga ariko bararota aho ndaza no kugira ibibazo ariko ava yuko turangiza gaga nihereye ko navuze ko muri Roy TV vraiment bamfashe neza agashara ukuntu ndakaronka ibiro bice ku mavyongera gaga turavye umushahara baguhemba yo nizahe projet wowe uri kuratega kuko Burundi buri mu nzira y'amajambere mbega baguhemza amafaranga nuri babakobwa ucuvuga ati ndagenda ngira shopping ofete ndaza kuryoherwa byose biraza kugenda neza gaga byo bavyiza igihe abaguciye intege bazobona resultat amafaranga wahemvye hari tundi projet wakoze ku mafaranga uhemba ufise projet zahe nimba atari banga kugira ngo ejo canke hirya bamwe bagushinye bazovuga ati kumbe gaga kazi yakora kavuye kavamo n'ibindi ejo twifuza natwe kuzoha ubuzima abandi twifuza kuzoshikana natwe abandi badushikanye zoba ari zahe project urakora ku mafaranga ya TV guhemba zoba ari zahe project ucukora nibaze kudashira jana yose kuyaryoherwamo nko abakobwa dukunda kuryoherwa zoba bimeze gute nimba atari banga kugira ngo n'abandi bakobwa kumvuza hino kiganiro baze kuvyumvira nizahe produce ukora yurose umushahara bon ni kibazo ciza cyane ikintu ca mbere novuga sindi muri abakobwa bumva ko amahera yabo arayo kuja kuryoherwa kubera ko nkuko nabibabwiye banye neza n'abavyeyi banje cyane gose rero baruzuza inshingano bategerezwa kuzuza kuko bino bintu biratandukanye hari umuntu yinjira muri carrière kuri twe bw'abakobwa par exemple ati ndashaka mu diaspora azondongore nk'akarorero mbaye direct bari ubundi akavuga ati je ndashaka amahera nzotangure kwambara nka Benishu yambara magaze zirazimvye ibiki ibintu nk'ivyo urumva turashwana ikiganiro okay mugajewe biratandukanye cyane gose kubera ko novuga kwambara abavyeyi baba banyambitse bose ibintu byose abakobwa ba prefera banabironse rero ndafise ayandi ma projet yiwanje ari ku ruhande ndikonda nshaka gukora n'ayandi novuga natanguye mugabo ntagira mvugire hano imbere ya kamera gusa ndafise vision yagutse cyane gose cyane vraiment nk'aba jeune bandi bumva ko bokora vraiment ndabizeza ko ibintu bizogenda neza kubera ko dushize inguvu hamwe byose birakunda ikintu ca mbere novuga hari abantu benshi bambwiye ngo ufite imyaka mike ngo nta bintu nzoshikako ngo ibiki mugabo ndashaka kubereka ko turashobora gukora utaravye ngo ufite imyaka ingahe iki impano yawe niyo kazoza kawe kejo nimba wowe ushoboye gukina umupira genda ukine nimba ushoboye guhostinga bikore nimba ushoboye ikintu cyose ushoboye gerageza amahirwe nta wuzejo ukuntu bizogenda rero amaproje arahari kandi turizera ko hamwe n'Imana bizogenda neza no gukora kubera ko umuntu yakoze ategerezwa kubona umusaruro vyanka vyakunda ego ndagushimire cyane gaga kandi ndanagutere n'intege nukuri vyirimo byose nubwo akabwira kuri umwana ejo uzobemeze ubereke kukuze ahubwo tutarashika no mu 2040 mvumenga ni kera ndakwifurize kuzoha akazi n'abantu ko du projet uri kurategura naho bamutoye bakamubwira ati burandabiri ukamucorera akaryoherwa nakugene nakazi ndagushimire cyane rero ndanagutere n'intege bakunzi ba Roy TV naho sinzi kwaza kumkiganira ariko reka ndamubyure sinzi ngira biraza kugenda neza boss Fabi akazi ni kenshi muri Steve mana yo mwijuru uri kangu kore sana ndakuvyuba narinje tuganira nje kubatembera ndabakumbuye nta kibazo sivyo ntango neraziriko bampaye agatebe ngaha kanyene icara ngaha tuganira urarota munkuye kurereka wari kurarota wari mwari sangapi mana yo mwijuru shage mushakura mwari sinzi sangapi aracari kare wari utsinze hari mwijoro haracari kare n'ukuri akazi ni kenshi umeze neza
twabagendero TV umunsi yabimvire ko TV ngira turiko turaca umukozi ejo namwe muzotugendera karibu kweri twebwe ngaturakira abashitsi cyane aho gusa mwaje mutaduteguje ariko ntibatuzimanye canke nigagafise inzigo mbo musanze ariko bazimana gusikira aho uri bakimenye kubera iki none dusanze uryamira urwaye urumva siwaye Jana mfise akazi kenshi nuvuga ko umuntu bweze n'amatara nigeze ndonka ejo narakoze cyane naraye ku kazi warenga nyene naho oya ndaramuhira ariko urumva mba naranye imashini naye ndamonta ibiganiro rero nari nkironka akanya ko kuryama cyangwa ndiryame ko ashaka gusiba ku kazi nanjyamye rero polisi hano tubabarire cyane turabakoma bisanzwe shori ku kazi burarondera ufuga abana ande mo ndaburondera nona ko naje mfise itire ko ngatona nanje kuno ndabukunda ko ndaburondera kweje umeze neza ariko ndashima Imana abantu bakeya bakeya kubera abantu benshi atari abana beza turi muri KoraKubwejo ni hangiro TV yihaye iragendera abakozi benshi umunsi twateye tweka no kugendera mwebwe ndazi muri KoraKubwejo ati rero ndiko ndarota twavuye muri STV turi muri televiziyo oya KoraKubwejo si televiziyo ni kiganiro novuga ko ari ihangiro TV yihaye mu kugendera abakozi cyane cyane mu kubatera intege mu kubashigikira kugira ngo ejo hazoza urazi ko turi mu nzira y'amajambere muri 2060 tuba twashitse ku iterambere rirama rero ngo ivyo byose ndushaka kubikora twese tudakuyemo ko mpuzu ngo dukore turabikora kenshi turagendera abatari bake bamwe bakatubwira ingene akazi kabo gasanzwe kameze ugasanga baratunze n'imiryango umunsi rero twimvire STV niho turicaye twimvire kuganira nawe muri STV wowe ujejwe iki bo muri STV jewe ndi umumontayi muri biganiro nkongera nkabimonta mumontaye ndamenda cumvise ni Kirundi mu Kirundi narakibuze ingene citwa naragerageje kwimvira montage mu Kirundi narakibuze umve ico nanje ni Kirundi ciwanje ndi mumontaye ni Kirundi weekly washizeho nyene ati mumontaye kujya kwirido ari Kirundi ariko kayita marido nanje nese ngo kwigira umontaye mbega ivyo bintu by'umontaye uba waravyigiye canke vyagenze gute mu Burundi no hantu honyene ushobora gukora ibintu utigiye navyo nigeze nigira kwera bazi mpamvu nigeze nigira je nakunda informatique cyane cyaniga ntuzenya cyaniga telecom ariko ku ishuri wacu nta mashini mwe twari dufise rero haragera igihe ca pratique ugasanga nk'umuntu uze mu profile ariko avuga nk'ikintu cyo muri ntuzenya cyo muri informatique ubu usanzwe uzi mwisite wize mwisite kwera UI ugasanga akora kivuga nko kitaruka cyo twenga rero bisigura yuko twebwe ibintu twigira sivyo dukora ariko waragize amahirwe uragenda ku ntebe y'ishuri nubwo hari bimwe bavuga batariko barakwereka waragira n'amahirwe yo kwa warabibonye mu isite ko civuga ati kumba kuma muriko muravugana kandi mwigisha yavuze ayo mahirwe yose yuko isite ntuzi yuko ahantu hambere hari inzara ni mwisite kandi isite n'ishure rya mbere rikomeye kubera ko mwisite ushaka kuhakura utundi tuntu nubwo tuhakura uwo mwuga fuma uhakura ubusuma ariko n'uburi cikura mwisite isite nayo n'ishure turavuye mwisite turavuye no mwishuri umunsi turi muri STV byagenze gute gusange muri STV uvuye mwisite bakwakiriye ryari byagenze gute bakwakiriye bisunze iki mu gihe twoba tuzi ko ari abamontaye benshi bo bisunze iki mu kwakira icyo bisunze hanini ni gushimira Imana kuko nta birenze nzi cyane byari gutuma abandi babura akazi kugira agenda karonka kandi ikindi nacyo ni yuko nubwo hari utabizi ariko mwigisha kugira bamuha akazi bivanye n'uko bafatiye kuba ari umuntu muri famille yabo kuba baranyiyumviriye hanini ingufu za mbere ziri ku Mana ni igihe cy'umuntu kumbure igihe canje carageze Imana iravuga ati je nshaka yuko ndagusanga hajya ahantu niyo mpamvu gushika ino sandi ngaha gushika ino saha uri ngaha agashahara akaronka bimeze neza uratunze n'umuryango bipanze gute dukira gaje gitebe umushahara kweri je vraiment saba umushahara hasigaye kwanza je ntangura gutora ideni dusigaje imbizi bibira duhemba nuvuga yuko nzohembwa umushahara hasigaje mu 2010 bisigura ko je mpembwa ava yuko mpembwa imbere yuko tariki guhembwa sindabitahu bisigura ko mbanza kuzatora makema nshaka ibiti cyamaza nkatora makema je nuvuga ko umushahara vraiment ni sawa kandi ndaburonka ku mwanya ahubwo ndaburonka n'umwanya utaragera ivyo byose wobikesha nde canke ibyo bituranga muri Steve nyene hamura Steve kandi company kwata amakara mbona canke umuntu ibintu byose dukenera muri radio ntacyo mbona ubu bitora he oya sinori ideni ry'amafujyantuzenga ry'amakara n'umuntu no ideni ry'amafaranga amafaranga ni byose muri Steve muratanga ideni buriya nanje ngenda ndose asha nuko ntibitinya bisaba gusa yuko upanga usabye akazi kubera bari amakozi wa Steve gusa
je nanje uri umukozi wa Steve, uri umukozi wa Steve, uri umukozi wa Roy. Nakazira Kandi Roy vraiment yari nta mafaranga yo kwima ndare. Urazi ingene mvyibushe vraiment. Ndavye ngene uri kimetemete. Ndavye ngene kimetemete na deniro yo kwima ndakurahi. So gute none. Entre tana ntumbuye kweri ukubona. Naheruka kukubona umunsi umwe turi muri conference. Naheruka kubona babwiye. Ndi haja muri Roy numva nicari. Kandi turakorana ariko ndiga tunabona babaje. Dusubi inyuma gato Fabi 1 kubijanye n'umushahara wambwenda hatebe gato mbega niyahe ntaho dushingira unwe musaba montaye nkuko babivuze canke abajournaliste nkatwe canke abakameramani umenga nta gaciro kanini yabadu womenga sakazi gahembwe niyahe ntaho dushingira kubijanye nawe kazi kawe kuko montaye uravuze ko uronka umushahara umeze neza uwo bari umushahara uragutunze uratunze n'umuryango canke afise utundi tuntu ukora pembeni kugira ngo ejo hazoza abantu bariko baranegrija kwiga ivyo bintu by'umontaye canke bariko barafisina ku mwuga batariko barimvira ingene bo kwiteza imbere n'akaye kajambo babwira kugira ngo ejo mu 2040 tuzobe twashitse ku iterambere riramo. Ahanini mpere ku mpanuro videography n'umwuga mwiza cyane. Hariho videography, hariho design. Je ndibaza yuko n'Imana mu kurema umuntu yabanje kwiga ku kintu ca design. Design hano hose uzoka muyikeneye. Haba muri leta design irayikeneye. Hano hose nta department imwe muri government idakenera design. Nta department imwe muri government idakenera videography. Niyo mpamvu umuguru w'igihugu yagiye ahantu runaka agenda appareil, agenda mu cameraman, agenda urumva nuvuga yuko videography ni kimwe mu bisata bigize vraiment. Atafoto ntacabaye. Okay. Rero ahubwo byari kuba byiza je mba numva umenga bakwiriye kuvyiga cyane kurusha uko bitaho ibindi bintu kubera abuzi buraca harari bwinshi rero turabura n'umwanya wo kubukora. Je nije nkora mariage kandi muri asset ariko mariage ibonetse bavuga ati ata videography si benshi bacaza kurondera je wenyene nga muri asset hageze anniversaire hari namba nifite urumva hari namba afite ibirarane by'ibiganiro biri ngaha ariko baguma numva message cyane ati dushaka anniversaire twashaka yuko bifatiramo amashusho bagaca bampamagara nkagenda mwandi maje bisigura yuko turi bake cyane fere turakenera abandi benshi kugira kujyanya bigi abantu biga ntuzenya atangari benshi kugira bazo babigisha nimwe mwiga ibyo bintu byo kwigisha gusa muze mwige na videography no kuri videography ari mwisuku kubera nta muntu numwe no kwisinda kubesha videography hari abantu benshi bakora muri leta uzorusha amafaranga winjiza amafaranga menshi kubarusha kubera ko nubwo utoronka umushahara uraronka ibiraka muri videography hari ubufu ndatunze umuryango mvise umuryango w'abana benshi n'abandi bantu ntunze ndafise n'umudamu mu nzu kandi vraiment sinidoga kandi namwe murazi ko naraza kubasaba aho nyene rero nagomba utebere gato hari abantu batariko barabitaho baza kubasaba ntibatahura ingene umuntu ashobora kuba akora akazi ko gufotora cyangwa gukora montage agatunga umuryango agatunga abana kariha inzu byose akabishobora aho nyene nushaka kubashingira intahe byameze gute bariko banegrija kwiga umwuga abantu benshi uno munsi ko umwuga umenga nta valeur ni wo babwira gute mu kubashigikira kugira ngo biga umwuga bibaye ngombwa nabo bashaka kubigisha numva ibintu bya montage na je umenga Nijamenda navyumvise mu bisanzwe hamwe bo kurondera sindabaci intege ariko byo bavyiza batavyize kugira turonke ibiraka byinshi kubera mutavyize twebwe tumaturonka ibiraka muje muri benshi naho bica bimera kujya kwabigisha turasaba gazi turinze kudepoza ariko ubu uyu muri wese yigure TV online ikintu cyambere kimugora mu cameraman kubera ntibaharari benshi ariko nimwe aba benshi na tuzatugo bazabara 2020 Fabi 1 tukiri ngaho nyene Uburundi bwacu mu nzira y'amajambere none ni wabuze ikintu wenyene ukaba udashaka kujigisha abandi tuzoshika ku iterambere si ikibazo ciwanje oya ikibazo ciwanje gute je naravyize kubera je namenye ko bifise akamaro naravyize ariko abandi nabo ntavyo biga ron babona umenga hariho n'abandi nundi yambwiye ngo nabonye umenga ngo byo gufotora ngo umenga ngo ibintu by'abantu batagira indero ego nta ndero dufise ariko dufise imiryango ko bibona niko bimeze ariko umunsi uzomenya ibanga aho nyene none umengo ntiri kurahaca neza uri kuca hejuru ndashaka uce mu miti ubabwire ni gute utunze umuryango ukora ibintu bya montaye utunze umuryango kandi utunze imyaka myinshi urarihinze mu gisagara ca Bujumbura uraronka amafaranga urigisha abana ibintu byinshi byose sinzi gusa n'amamega ndayagura ndafise smartphone mba mfise amamega nta nemuzombura ku murongo urumva yuko ndagaburira telefone ndagaburira umuryango amatara n'amazi ndabiriha ku mwanya uno musi ukaba uri kubabwira ngo nibavyige canke bareke n'aka kajambo babwira ngo kubamotiva ejo canke rero turongwaruka gushironka ubuzi batunga imiryango nabo babwire ureke kurya umuntu kubera je nikunda nivyo mpamvu nababwiye ati byo byiza cyane batavyize kugira ubuzi babandanye bwinshi ariko niyo mwumva ko mushobora kuvyiga ukuri harimwo ubufu karibu
turakeneye vraiment videographe benshi bari international munavyige murushe n'abandi barundi bavyize imbere yanyu kubera bivanye n'amarecherche yawe urashobora gushika kuri aho tutashoboye gushika rero vyo bavyize uvyize kubera ubuzi buriho namye ndabikubwira nta departement nimwe mu gihugu nta departement nimwe je ndibaza no mwijuru tuzogenda dutwaye appareil mana yacu ukuntu mbona appareil ndagushimiye cyane Fabian hari n'undi umwe tusigaye kuganira nawe I'm sorry wamvyiwe benesh sinzosubira Jendo mumesha jenga makukazi bana arusheka mbana akoze sio mambo ndabwira yuko byasaba yuko bazari benshi kugira uyu mwanya nari ngakukazi babe nabo nyine bariko barakoze nategezwa gukora kubera kurumva ndaruha harandi ma video utarakora uraruhutse cyavyukira none ga Fabian hamwe nk'umuntu yo kurondera ati umwigishe two tuboro gatoya mahera yiwe vraiment nzomwigisha bizogenda neza ariko azanya mahera nico nyene nashaka naje nzobana muhaye ubuzima ahariho ubuzima naho hobeje nta nakimwe nashan ahubwo ntihabeje gusa bene no munsi sawa tugushimire cyane hari undi rero tuza kuganira nawe nyene menga akakora ibintu bya montage ariko wowe ngira ndamusanga hari ndabona Gagarabere Mimi Fabian akazi ni kesha ama video ne soka zonda twitch ko ari byinshi cyane urarusha Cameraman urumva manje headphone ziri check sound Nama headphone aba bibona katara gasho nagira ndamukebure umeze neza rero ndashima umuremyi aho ni byiza cyane none ko mbona akajari kenshi ama video ashika kuri 20 azosohokera umunsi umwe canke murapanga ku munsi muri ACTV turakora cyane hama jewe ndakora editinga nubwo mugenzi wanje yambwiye mbe byavuze gute yavuze ngo montage canke ari mwitiro mbo turabaha inyanyuzi b'amasanamu urumva je twe editinga deje ku editinga hariho ujejwe kubipostinga akazi karagabuye ngaho bisanzwe ariko tubiravye ngaho mu gihugu cyacu cy'u Burundi nta shure turabona gigisha ibintu byonyene ubumenyi wo babukuye he nimba atari banga turashaka uducira gace ejo canke ejo tubona abana benshi bakora bino bintu hari benshi batangazwa ugasanga ifoto umuntu wamufotoye yirabura agafoto kaje gasa neza nkaje ugacuvuga ati sa urya ni benisha ko live ntamona sakuda ugasanga ni ibintu byiza cyane biryohoye mwoba muvyigira hehe akazi kanyu mwa gatanguye gute sinibaza yuko ubumenyi bwose umuntu abukura ku ishuri hariho n'ibindi bintu udashobora gukura ku ishuri ukabikura mu kibano canke kabado Imana yaguhaye rero umugabo mujewe ndafise umuntu yanyigishije ndafise umuntu ngo Genevuriwe muri editing ya gospel ndafise umuntu yanyigishije yitwa Kakajo sinzi ko bumuzi ntawonzi niwe yanyigishije natanguye nkora ama video y'ama clip ya gospel mu nyuma yaho niho naciye nja ngaha muri ACTV ko mu bisanzwe umuntu araraba haruta hane basi maze gushika muri ACTV sinagura kumonta ibiganiro kandi bigenda neza ico gihaho hose wagiye uraca uvuga ko ari impano wisanzemwo canke wararose ahantu hato ushobora kuvyiga nubwo bitaba byasabye igihe kinini ariko nta muntu ashobora kuvukana imana duhora twumva ngo n'abami baravukana imbuto ariko ntibaca bavuka ubwo nyene baca batwara igihugu wewe vyagenze gute nimba iyo mpano warayisanzemwo hoba hari ahantu waciye ugakoresha ubumenyi vyaciye biragenda yusiye nakubwiye ubwa mbere ikintu uragikunda maze kugikunda ucugira ishaka yo kukimenya jere narabikunda maze kubikunda ca ndondera uwo muntu yanyigishije gukora montage ariwe namukubwiye basi cyane Ivyo muri gukora video za gospel niho navuye ncanza gukora muri ACTV bivanye nuko nabonye haruta hadi nuko nakubwiye ico gihe ndatahuye waravuye mu bya gospel ushaza muri ACTV muri ACTV nibaza ko wahashinye kubera ko ubonye amushahara sumbuwe muri gospel uraje ngaha kiriya gihe hariya ntabwo nakora nk'umukozi nari umuyede iyo ari karanyiza urumva ko nariko ndiga akazi urumva rero ngaha nkora nk'umukozi oya naramuhaye nararishe amafaranga menshi kandi nari nzi ko ndose chance kugira ngo udoza kwigisha nazo cyo oya je narishe amera menshi hari muri 2011 narishe 500,000 kandi 500,000 ya 2011 yari amahera menshi cyane maze kuyariha rero kandi kubera yari menshi nacengera n'ishaka kuko nagiye gukora ivyo niyumvamo ca ndaba n'uburyo ntanze ca ndagira ishaka yo kumenya akazi uwo musi wokenera kumwigisha ku mafaranga ngana gute uno munsi nibaza ni wamunzanira tuzoyaga Jeni nizeye ko ngiye kukuzanira benshi kuko biratangaje Fabian hari yadushingiye intahe nanje ubwanje sinari nizera ko umukameraman
ku mafaranga déplacement n'ibindi ashobora gutunga umuryango akariha amatara n'amazi akariha inzu n'ibindi bitandukanye mu gihe tubona ubunye ibintu byo kwiga umwuga biragoye mbega uwigire he uwigishwe nande hazohava gusaba amafaranga y'umurengera wowe uwoza umwakira gute ava ko muzovugana hamwe kubushinga nawe amubwira ati hari umugenzi wa dusanzwe bizi nubwo wowe wize ku mafaranga menshi uzoza kumwigisha nawe uzoshobora gusaba amafaranga menshi canke uzobitanga nkuko wari usanzwe ufise don ufate ko ari umuhamagaro usangize n'abandi uzobikora gute je cambere coco iyo muntu iva yuko tugira nico twumvikanye noraba ko ico kintu kwanza gikunda ataje gutakaje umwanya kuko hari umuntu ashobora kwinjira mu kintu mu vy'ukuri atashaka gifitiye nubwo no mwigisha atashaka afise muri ico canke atabikunda ntaco byo mumarira ayo mafaranga yo yampa nkayajya mugabo gacu usanga ntaco bimariye bivanye nuko ativyo atavyumvamo mugabo mbonye ari umuntu abifitiye ishaka kandi abikeneye nibaza ko ntoshira imbere amafaranga kuko amafaranga arahera abantu bakabandanya on sait jamais uno musi je no mwigisha hirya je ugasanga yigishije umwana wiwanje rero je noraba ko umuntu s'il vous plaît akeneye kumenya ku kazi amazi kubona ko umuntu akeneye kumenya ku kazi noraba inguva afise kuko turazi ko dukenye sino tuvuze ati ndakwigishe umpembe numva ko umpemba amafaranga menshi yego nimba nihenze nimba atari urusaku amenga amatwi ansumira uheruka kugira mariage bien sûr nukuri kuzuye aha muri ACTV twese abahungu twese dufise umuryango abahungu yego natwe muri Roy TV Sof boss MC andi ni watamugoragira abakobwa ne baronka imiryango gufarira vore y'abahungu bimeze gute mbe kubera iki utarayigira jewe nivu kandi ufise akazi jewe cyangwa uti rinyiki oya ntazi tubiri nivuba ndagenda uragenda vuba okay bien sûr c'est bon ni byiza cyane ni byiza waragize mariage bien sûr uragira mariage uraca mu isengero uragira iminsi mikuru yose isabwa nkuko namwe ndavyumva byose byarabaye byose byarabaye saguma ari umunyarusaku byose byarabaye ivyo byose byarabaye bivuye mu maboko yawe bivuye mu mwuga wawe dushingira inahe kugira ngo abasore baba bariko baritinya batariko bariga imyuga bamenye ko imyuga ishobora kubageza kure bashobora gutunga imiryango bashobora kuzana abagore kubyara n'abana bakabigisha no ku mashuri meza n'akahe kajambo bababwira mu kubatera intege abandi basore ntuka ndiko ndakumviriza nuvumega akazi uragasuzugura sindagasuzugura ngomba gutera intege abantu mu bisanzwe aka kazi nakazi gakomeye cyane kandi gasaba ubwenge kuko akazi uzokoresha umutwe n'imashini n'amaso hanitwe burya turuha amaso icyo ako nakazi kaba gakomeye cyane kuko daye ngaha anyu utazi n'ururimi vyo kugora kugira umenye montage neza kuko izima programme dukoresha nyinshi ziri mu Congereza izindi ziri mu Gifaransa uriko uravyumva bisigura yuko twe tubikora hari umuntu ashobora kwibaza ngo ni ibintu bisanzwe ariko hari ubwenge bwishi burimwo sivyo rero aka nakazi nk'akandi bisigura yuko umufotografe canke umumontayi nkuko navyumvise hariya umugenzi wanje byose irashobora kubeshaho umuryango kandi agakora n'ibintu bihambaye mu buzima ukura vyumva rero je akanda gafata nk'akazi kandi gakomeye cyane kuko kamaze kushikana kuri byinshi byose warakoze urusaku umvise ko nagize mariage kandi mariage yanje yari nziza cyane nuko utahabaye mugabo ntaco sinari invite kandi invite maybe ntwari bwamenyana nta uri impamvu dukorana n'undi iyo baza kuba waradutemberera ariko cyo ndaguha invitation namangaha rero akazi turakubaha kandi kadutunga imiryango kandi karamaza kugira aho kadushikanye nico gituma rero woba yumva yuko nawe ashikwiye kuba umontaye canke mu cameraman cyangwa photographe akavyiyumvamwo niyige ko nakazi katunze benshi ava yuko turangiza ndashaka kajambo kamwe canke abiri canke atatu wobwira abakunzi bacu ba Roy TV ko badukurikirana cyane mu kubatera intege kuko Fabian yavuze ariko aravuga ati akazi k'ubukameraman bobwana akazi k'ubutandero ntibagaha agaciro ntibagashikikira n'akahe kajambo babwira ava yuko turangiza mu kuba donc mu kubereka ko umwuga usibye n'umwuga w'ubumontaye cyangwa umwuga wari wese n'akahe kajambo babwira mu kubereka ko umwuga ukiza umuntu yoba yumvira yuko akazi dukora ari akazi k'abatandero nibaza ko atazoshika kuko burya ibanga ry'akazi urimenya uri mu kazi sivyo rero twege tuba turamuha témoignage yaho tugeze ku bw'aka kazi nawe nyene yo bayiveye mu mutwe akavuga ati ibana none bariya ko bimeze ukuntu je nkitangura aka kazi nangana n'irya tripe yanyu mais cette fois urabona ko n'umushinga nakomeye
undavye no mu maso gutyo uvuga ati ni mu big boss ariko ndasanzwe mugabo ndiyemera icyo ndi cari cyo cyose no musi ndiyemera kandi ndishimiye n'ubuzima ndimwo bivanye n'akakazi kamaye rero abiyumvira ibitari ivyo bahindure mind urumva bagerageze batwegere twe tugakora tuzobibira ibanga ndagushimire cyane ndanagutera n'intege ndanakubwira mbe umuhungu bamubwira ngo uragira ngene cyangwa ndakubwire uragira ngene niko nibaza ko ari uko sinzi nibaza ko ari uko nanje ntavyo nzi neza nari kubwira ku munsi wa mariage warambye ko sindabikubwira no mwanya niwo ndose uragira ngene urakoze mugabo ubunye sinomubwira ngo rakagira ngeni uko acigiye kinini nikibondo nza nakifise wombwira ngo ndakagira ngeni umva nkiri mu bugeni cyangwa uri babandi baza babazanye bazasigaye nk'ameze nk'abiri mu mana bo byose n'imigisha byose n'imigisha kuko ibintu byose biva ku mana ndagushimire cyane sawa murakoze namwe kandi ufise ikiganiro cyawe ni cyiza usanga abakozi ku kazi bizotuma abantu benshi bafise ivyiyumviro bitari ivyo nivyo kwiyumvira ngo bakameramani abantu bo bavuye ko bishanga bafise amatredi biki mais biga sivyo vyerekana ko umuntu ari umuvuye ahubwo uraba igikorwa akora ucuraba n'imibereho yiwe ntumenye umuntu wari we kubatera intege cyane ego murakoze sawa ndabashimire cyane namwe bakunzi ba Roy TV mwakoze kudukurikira ikiganiro KoraKubwejo rero namwe tuzobagenderaho muri mwese mukazakora umunsi twari kumwe n'abakozi bo muri As TV harimo abajournaliste harimo abakameramani harimo abamontaye harimo abakora byose ndanabashimira cyane ku kazi kabo hari abagiye barahura n'ibigeragezo hari abarasaba baca intege ariko hose byagiye bigenda neza barakomeye kwibanga ubu harimo ariko bakora andi ma projet harimo abatunze imiryango hari n'abandi baguma bagira mariage KoraKubwejo rero ni hangiro Roy TV haye mu kugendera bene gihugu kubatera intege kubashigikira kugira ngo ejo 2040 tuzoe turi mu nzira y'amajambere 2060 tuzoe twashitse mu terambere riramo ivyo byose rero nibishobora gukunda tudakuye amaboko mu munsi ngo dukore nje nakuye amaboko mu munsi ndakora ndafata imikro ya Roy TV ari naco gituma no munsi mubona mvyibusha ariko si ibintu nifuza gusa ndifuza no gushika kwa andi ma projet namwe ndabibifurije umwese mukazakora ndamutera intege waba uri umumotari umutaxi vero umutaxi voiture umunyeshuri umwe wese mukozi wo mu nzu abataye abantu bamwe abantu mwese mu kazi kawe uyumve areze uzi kuri gukorera amahera ukore cyane ugira ingufu ejo hazozora umuntu ateye imbere uzora umuntu hakaza abandi uzora umuntu avuga ati uryarakoze bijye byose afise byavuye mu maboko yiwe ndabashimire cyane rero ndanabifuriza gukora cyane ejo hazoza mwese muzo mu abantu bateye imbere au revoir.